kuko abantu 300 nabihaye sinzi igitangaza Imana yakoze Bukene mu gitondo nasanze byaravye byumvije abantu barenga ibihumbi 3 4 5 ariko dusubiye inyuma gato muri uko kwimuka kwa ukaja handi hantu n'ubundi nta buryo wari ufise nabyo nayifise warufite amadeni menshi aho uvuga yuko hageze igihe ahubwo ugurana kugira urihe B nabaye muzama amadeni biteye ubwoba gushika mu 2009 ariko uri umuntu vuga ubutumwa kuri internet nafise site bari bampaye ngira kwa gusa navuga kuri Facebook narandika ama email nenzwiho umukozi w'Imana ariko rero cyari kibazo gikomeye kuko n'abampa amadeni bayanyizera nk'umukozi w'Imana kumuvuga butumwa ariko utazi yuza kuyakura ntazo ndakura kugira nk'ubu nye wewe usiri yako mpaye deni ngashasaba uyundi iyo yundi ampaye ngashanda gusubiza ibyo nshatse kuvuga kwishura ibibazo byose kuko kenshi kumwambaza ibyo bibazo none wabaye hehe wakuze gute wabitanguye gute rero ivyo byose nabishize mu gitabo jewe navutse nkuko abandi bavuka mu Burundi hama mu muryango w'abana batandatu turabafukana 6 hanyuma naragize amashuri nkuko abandi bagira ariko sinayahejeje naciriye muri kaminuza ngo revuga mu gitabo rero aho nahagarika naciye ngenda kugira ibyo bita aventure murayumva aventure naje vuga uti mu gihugu byari bimeze nabi ico gihe ndibuka hari hapfuye abantu bicanye ariko tutashika hiyo Chris Muhira yari umwana ameze gute Muhira yari umwana w'imfura hanyuma umwana navuga yuko boss bavuga ngo atekereza mugabo gutekereza twanje kwari cyane kugira amasoni ari umuntu nama ni kumira nja ku ruhande ntari mu bandi ariko kwikumira kwanje sinzi ko no bivuga ariko nabwo nabivuze mu gitabo ico byavuye ko kwari ukuntu nashaka kwama ndi ruhande dukwanje nyene bivanye n'ingene nari umwana ariko namize nkwana nk'abandi ariko nubwo nabana n'abandi nari ntandukanye gose n'abandi ni gake wasanga ndi mu bindi wasanga ndi mu bintu bya nyene sinzi ko no bijamwe rwose ivyo warakora amakosa nk'abandi bana yego nakora amakosa nk'abana nta mwana atakora amakosa ugahanwa ndagahanwa yego hago oya hari nahanwa ariko nkudevuga mu gitabo hariho n'ugure nahanwa bitara amakosa yanje ariko ngahanwa bikarenza urugero ayo ngahanwa ariko naza ko sinoja mu bantu bavuga ngo baregreta canke babicuza ingene bahanywe kuguhanwa kwanje kwaraforjeje kwaratumye byatumye ngira caractère mfise kuko igikorwa nkora bisaba kuba tenace canke kushikama rero iyo umwana yafyinye cyane kenshi usanga bimugora mu buzima uramubona umwana yafyinye uramubona n'umwana atafyinye uramubona rero guhanwa kwanje byamviremo inyungu niko novuga yego mukanya ko uravuga yuko utashoboye guheza amashuri mugabo wacuja muri aventure niko yego nari muri kaminuza ico gihe sinzi ko muzi muri kaminuza y'Urundi hageze mu 2005 baricanye abanyeshuri hamacara yugara barabivuga ikintu c'amezi abirarenga muri ayo mezi abiri rero naciye mva mu Burundi cengera muri Afrika y'Epfo ngiye muri aventure nagiye nk'uguye kwiga nagiye mfise n'icyo ko ngiye kuronka bourse ariko uciseyo biranka ariko byose ngiye gutara mu nyuma ko era umugambi w'Imana Imana yugaye imiryango myinshi ugira nce mu byo naciyemwo ni birebire mbitabo ndabivuga nge nagiye muri Kongo n'iki byose reka tubaye tugume ngaho muri Afrika y'Epfo ubuzima wagize muri Afrika y'Epfo abantu babwumve bwari bumeze gute Afrika y'Epfo bwari ubuzima bugoye cyane wari ugiye kwiga nagiye kwiga biranka hanyuma ndashaka gusubira mu Burundi kuko nabona nagize ubwoba bose nagize ubwoba bundi nagize ubwoba yuko navuye mu mugambi w'Imana kuko Imana yavuye nkubita inkoni ngashaka gusubira inyuma hanyuma ndibuka ko na telefone umuvyeyi wanje ndambwira yuko ngira ngaruke arambwira ati amashuri yamaze gutangura haraciye amezi ashikane nuwaza na university wiga kuko abandi baratanguye ariko ubwo buzima bwari butumye uvuga uti ndagarutse nibwo abantu bakeneye kumva wabayeho gutushitse yuko abona n'umuntu ushoboye kwiga wabayeho mu buzima bameze gute Afrique du Sud ico gihe inazo ko n'ubwo ako bimeze hari ubuzima bugoye cyane aba bantu bagenda mu za Canada Buraya bakabimpunzi biraborohera kuko umaze gusaba ubuhungiro mu bihugu nk'ivyo mpeje kuvuga igihugu kirakwitaho leta irakwitaho Afrika y'Epfo ico gihe nuno musi neza ko bimeze no gusaba ubuhungiro baraguye impapuro ariko nta faranga na rimwe baguha icyo bakubwira ati niwimenye ni washobora kuronka akazi ni chance yawe ariko urigwanako ico gihe rero Johannesburg harano hateye ubwoba hari ubwicanyi bwa mbere ngira mu bihugu bya mbere bicana hari twaciye mu bigoye cyane twarabarundi n'abanyarwanda bari hariya ndonga ubuzima bugoye cyane gose ariko wabaye hehe nabana n'abandi
nabana bandi barundi bari hariya bikatunana kuri inzu bakatugarira ari muzi gufungura baho ku munsi nyene ariko nibagabo bigaza no kunyugarira ntabizi iyo utarariharaye kenshi babanza guca amatara hanyuma hagera igihe barugara uje gutaca ugasanga bashipugaye ndibuka ko nataye ibintu byose ndagenda kubatakambira ndabinginga nifomo ma diplome basi diplome barayimpaye ibindi byose barayigumana rero ni ubuzima bwari bugoye cyane ariko si je namvuga nti ibi ingorane zose nagize mu buzima bwanje sindazisuza ndashima Imana kuko zangize uwondi no munsi abo bantu bakwakiriye hari cyo mwapfa oya barabarundi bare hariya ubonagiye ko kurambe twari tuzinanye ariko urumva ugezeyo mu mahanga urabizi abaje mu mahanga murabizi umuntu ashobora kwakira mugabo ntagutunga uca wimenya rero twarimenya kwigwanako namazeyo hafi umwaka niho nagenda muri bya mwasomye abasomye igitabo natwo bagisomye nabo nanacengana muri Kongo no muri Kongo sinaringiye kugira ibindi naringiye kurondera kuba umutunzi nangiye kurondera kugira business ariko sinamenya yuko ngiye mu ishure ry'Imana muri Kongo rero niho hantu hambere nibaza ko naciye mu bihe bigoye kuko jewe aho nakuriye mu Burundi aho navukiye nakuriye muri quartier nziza na quartier nziza tangorane nimwe hari mwirohero ico giherohero ari quartier nziza abavyeyi baba bafise uburyo wiga neza uryama neza tangorane imodoka zikujana kwishura inzugi hari tangorane nimwe hari abakozi rero ukaca wiretruva ugiye muri Afrique du Sud nabantazi nabanze no guteka nta nakimwe nabuzi hama ukaca wiretruva muri Kongo aho urara hasi aho urara hanze aho ubukena unyagirwa inda mu mpuzu ari ibintu biteye ubwoba ariko kushobora kubona naramaze iyo myaka amezi 18 muri Kongo nkavayo ndi muzima nta numwe atawurangana nabishoboye ariko n'ubuntu bw'Imana neza ko ari ubuntu bw'Imana gusa aho muri Kongo none uvuze ko wari wagiye guhiga ubuzima uvuga ati ubu rero none hongiye kuba mu milliardaire mugo birahindukuza kuba ahantu nagiye njanye n'abazungu b'ababirigare bagiye kugira business amanzi rero ngo nagiye nko mu interprete bwa mbere hanyuma nzi ngo ngiye gutunga sinamenya yuko ngiye ngiye mu ifuru aje mukate oshira mu ifuru nangiye mu ifuru ariko byamfashije gose kuko sinibaza ko iyo ntaca muri ivyo mbangeze aho ngeze no munsi muri icyo gitabo nyine bavuga ko hageze igihe bagashaka kukwica yego bashatse kunyica kuko icyo gihe nagiyeyo hari president Mobutu hanyuma ibyabaye bya Kabila père baza gufata Kongo byabaye ariyo ndi mfeze byabaye muri espace abazungu basubiye inyuma cindi muri Kongo byitwa ko bagiye kuzana ama marchandise ibidandazo batatanga gufata abantu bose abarundi abanyarwanda n'abasa n'abanyarwanda bose ku buryo waburi kuragera mu ibarabara je bamfatiye mu ibarabara ndiko nondera ahantu ico gihe nta telefone zariho bibata kuri umunyarwanda bago bagira no mu Robert yagiye mu espion bagira no mu espion gusa mu mutasi bagira no mutasi je rero nako nagenda mfigiye kufasha scanner kuko ico gihe nta telefone zariho nta WhatsApp yariho nako nandika nanditse document ngiye kurondera secrétaire public kugira ngire bayiscanne donc ikira bazungu nabwiye ati ibintu birakomeye ngira nze ndondere nca muri Zambi mpunge sohotse sanga abagabo babiri bacanyereka baje ati dukurikire twara abantu ahantu rero aho niho rero bibazo byatanguye nisanga ari muri kasho zunkiye n'abasirikare batanu bashaka no kunyica babaza ngo bangirije ama enquête baza ngo ndi umuntu w'abasirikare nayazi n'umutasi niho byahereye rero ni camara y'amezi 18 naramaze amezi menshi ashika 5 n'ahantu mu akazu katagira n'isima ufunzwe oya mu nyuma bandekuye abwabo banyegeje ana kujya banyegeza abandi bantu bahisha umucengezi bambira umucengezi donc banyimpishije amezi 5 ntasohoka utazi izuba ntasohoka ko sohotse kaba kabaye rero n'ubuzima bugoye gose kuri muri ico gihe n'ahantu wibaza ati none ibi bintu Imana turi kumwe cyangwa turi kumwe rero urazazanirwa ukagenda kubitabara mu nyuma no mustayivuga ntwenga ariko ntibyari byoroshe ariko ico gihe ntibyari byoroshe yego washoboye kuvayo gute ngena vuye ni birebire barafashe Katanga yose
bayifashe ndabivuga mu gitabo abasirikare bari hariya ndabaja ko ndabwira ati jewe mu nkure ngaha bagira abanyice kwera mwego baranga ngo tutari umusirikare ni birebire hagera igihe baca bafasha abantu babaye victime ya attaque niko rero baciye bamfasha bashima abagize ibibazo kubera iyo ntambara baca baravuga ati no tugushire he je ni munterere basi ni Goma canke mu Rwanda nca nimenya baca bashiburira muri Goma Goma niyo banshiburiye hamaca baca bamanaga n'akadidolari kugira nimenye gushika Kigali maze gushika Kigali rero aho niho narongeye gukira kuko Kigali no gutabuza umuntu numwe uvuga ururimi bumva kandi ukabaza arenze amazina y'abantu amagushika naho rero mbohoka ariko ari ishuri ridasanzwe ayo mu 1997 hama waciye i Burundi yasubiye Burundi yana mu Burundi nasubiyeyo naciye nsubirayo mu mwaka nyene 1998 nasubiye mu Burundi hanyuma niho rero nibirebire Imana isura kumbwira ati nugu waza ngo beraheze subira muri Afrika y'Epfo ndabwira Imana sisubirayo ndakubwiye subira muri Afrika y'Epfo nja gukora iki hano hazo gupfira n'umuvyeyi wanje twarabipfuye aho wari kurerekwa Imana niyo imbariye mu masengesho tisubira muri Afrika y'Epfo ntibirahera ndabibwira umuvyeyi wanje akagosara ati Imana yakurokoye nasubiyeyo. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Hari ijambo ry'Imana Pawulo avuga ati ndi mu Kifaransa avuga ngo esclave de Christ, umuja wa Kristo. Kuba umuja wa Kristo no kuvuga yuko ntuja aho ushaka kandi ukora ivyo ushaka, ukora ivyo Kristo ashaka gukora. Rero gusubirayo byasabwa ko nsubirayo, nasubiyeyo mu 1998 ntazi nyivyo ngiyemo na jewe. Ariko mu byo tuhejeje kuvuga byose ni ubuzima wagiye uraca mu buzima bubi, nta hantu na hamwe havuga ati yakoreye amahera yaronse wimbi. Rero uko gusubira muri Afrika y'Epfo ko atahantu bagenda n'amaguru, nahantu bagenda n'indege cyane n'imodoka, ayo mahera wumva ko uyakuraye. Namanigisha abantu ni iyo Imana itanze byo bita vision, yerekwa ikitanga cyo bita provision n'uburyo. Rero igihe wubashe Imana ivuze, Imana icinzira yaciye haboneka abantu babiri barampa uburyo bwo kugenda. Ariko nagiye n'indege, nagiye n'ibarabara, nagiye n'indege, abantu babiri bandihitike, hanyuma ngenda nafise ku mufuko $20, amadolari 20. Ugiye Johannesburg. Wavuga kugiye, wumva kugiye. Ntazi yondoye. Ntazi n'unyakira. Nafise n'umunyakira ko aeroport. Ari umuhungu mujene na Kigali twahuriye ko nafata indege Kigali cyo Burundi bwari muri yambargo. Nta ndege zagenda ziva mu Burundi. Hamo mujene arambwira ngo none ngushikira he nabwo sinzi yo shikira. None afise amafaranga y'hotel James $7 gusa. Nagira amahirwe ndashobora gufata taxi sinzi ko $20 shika. Ndabona amarira arakorotse. Ngo Imana ibane nawe. Cyo nako n'umusazi. Ari ibintu vyo ugira abantu babona ko umusazi. Nje gutuma bavuga ngo abakizwa ngo nibijuju, ariko si bose ari bijuju, hari giye gure ibintu bisa nibijuju, ariko ari Imana ifite umugambi. Urashitse kuri $20, $20 20. Ubwa uri indege, amahera n'umuntu yaguhaye kuya uri indege. Yego. Niyo $20 nayironse buca ngenda. N'umuntu yanterereye avuga ati ndagutereye $20. Bisigura yuko yatayima nawe ugenda ngaragara. None ushitseyo uwo mugambi w'Imana ukoze gute? Wabayehe wafashwe ni gushikayo bwambe mu mundege hajya abandi bose bagana banezerewe babona ko batera inkuru. Jewe mu mutwe mwanje nako ndasenga vuga Imana uramenye iyo ibiza kubana shika hariya. Hanyuma ngene byabaye hari umukobwa twitwaranye w'umunyarwandakazi, hama turaganira gatoya hamwe umuntu mvuganira yabonye ko ari umunyarwanda cyangwa Burundi. Hanyuma dushitse sinamenya ko uwo mukobwa ari mushiki w'umugenzi wanje cyane wa Johannesburg. Twari twuziranye kera ko twari kabiri sura muri Afrika du Sud. Uwo musaza we yari umugenzi cyane kera. Rero nshitseyo dushitse uwo mukobwa aragenda nyene nk'abandi, nari ndagenda varize, abantu bose amataxi bagomba gusifura abataximen. Nawe utabishura uko kuri yumvira none ndarangaha ndabigenda gute umutima uri mu kirere. Uwo mukobwa aransezera agenda arahura na musaza we n'umugore wa musaza we, nza numva induru. Uwo musaza wacu arasemerera izina ryanje n'amarira, yarazi ko napfuye yapfiriye muri Kongo. Ko rero ko naronse ngene mva kuri airport twaje tugira tujanye barama indaro nk'indwi zibiri, dotanye yuko nsura kugira ama connection nkatora abantu. Ubuzima bwa aventure ni ikintu kigoye gusigura.
ico bita aventure singene mu kirundi ukivuga aventure ni handi ugenda uzi uco ushaka mugabo utazi genda ugishikira mbere numva ari nko kwigereza ko ariko no mu kwizera hari abaventure batazi Imana bagenda gusaba bakora se passion basi ikintu bashaka gushikira ariko je nagenda mfise ijambo ry'Imana Imana ambwiye none ko wari ufite ingorane ukaba utabona ejo icyo uzorya naho uza kurara icyo shizire wagikuye inguvu nazikuye muri Kongo nagwa mvuga nti ya Mana yabana nanje amezi 18 ubu sizondekura nibitoya ati ibyo ari byo byose sinzomererwa nayo gusumba muri Kongo hari abantu bapfuye ibumbashi hari abantu bapfuye abanyarwanda bishe no muri Kinshasa jewe bari kushaka kunyica ariko nibanyishe baranyivye amafaranga muga nibanyica rero naguma mvuga nti nimba Imana yankuye hajya havayo ndi muzima hasi uhananira inguvu nazikuye ngaho none ahori wamaze kumva yuko wamaze guhamagarwa kuri kurakora umugambi w'Imana kwera yego muhamagara na uronse 96 ni Imana yambariye ibi byose ndimo byakanguka Imana yimbariye ntazi ngene bizogenda mugabo ni uko mu 97 aho nari muri Kongo Imana yaguma bari ngo uzonkore yanyereka ko nzoyikorera biciye muri internet naganagure ko ntari mfise na email sinzi cyo internet inchuro zine gatatu canke kane nama mbona mu inzozi internet imbwira ngo nkora muri internet byutse nkabaza abakongomani turi kumwe societe yitwa internet murayizi bakambira ngo namaze kucumva nanje sinigera me internet cyayico ariko Imana ko yambara yuko nzokora Imana biciye muri internet iyo umva muhamagara na 96 raba confirm 97 aho zinaca muri byo byose nari ndabizi ko harahandi ko ndaja nce tuma na bijamo navuga ni harahandi niko ndaja kandi nzohashika rero bisaba kugira umutima sinova umutima urinda gusa bisa no kumva ijwi y'Imana kwizera gusa harabayika mu kwizera mbwa tacho Imana yababwiye ahubwo uwo banza canca abakiri bato ugwaruka canke ubyiruko ni byiza kubanza kumva ico Imana kubwira hama ugende umusazi mbwa ufise ico uhagazeko kuko abagira ivyo nagize ataca Imana yababwiye bamwe barashobora gupfa cyangwa bakafungwa n'ubu bakaguma muri prison cyane ntibashike ku kintu kimwe kuko bagiye bakurikira amaranga mutima ataca Imana yavuze rero je ingufu zanje aho zihagaze ni ijambo Imana yavuze aho niho rero byari bikomeye byagiye gukomera cyane rero kugira ngo utangure zakanguka byakanguka ni birebire navyo nyene kuko harageze igihe muri 2000 Imana irambwira ati harageze gutaha ndabwira cha Imana no atahanja he mu mpera za 2000 nje mu Burundi nagiye muri umuntu yagize aventure no kuja kurondera ubuzima kuko tuvyita ugiye kurondera ubuzima ari muri Amerika canke Buraya hama ukaza ukwakira ukagumura ubukene wowe usubira wanyu nshobora gusubira inyuma atacironse ndabwira Imana tishobora gusubira inyuma atandakimwe vize navuze subira inyuma kandi kwera nabonye reko Imana utayivuguruza kabiri gatatu ndubaha ndagenda mu Burundi aho rero nashikiye ku muvyeyi wanje handi yarohero nyene ndambambe annexe mugabo ikintu womenya umuntu higeze kugira aventure zivuga yuko wigeze kwigwana ko mu buzima biragoye gose kose urakuja mu nzu ya papa bakugaburire bakumenye byose umuntu imyaka 25 27 ico gihe nase 27 gwasure kugaburira ntibishoboka rero agaca mbwira ngo igihe nasura gituma yambuje gusubira Afrika du Sud we yambwira ngo nguma ngaho ndakurihire wiga ntibigishoboka rirabe gaburira abo tuvukana jewe ntibigishoboka cana mara misi ngaho nahamaze hafi amezi cana vayo ndamusezera nti ndagiye kwigwana ko nca kwa nabandi basore niho natanguye cyber nagize cyber nabaye business manje muri business ndagira cyber cafe ico gihe byari ibintu biharawe hamwe bari wasabye ingurane muri bank nagisabye ingurane muri bank nkaja Dubai nkagura machine nkayazana yuta biya vy'amatelefone baharura meters anyuma byose na iyo business muri iyo cyber rero nayigize gushaka mu 2007 kuva mu 2006 niho natanguye kwandika inyigisho atari kanguka mugabo nyandiko narandika nandika imisi yose ama email cyo gihe za Yahoo ziriho imisi yose namanuka ikinyigisho kwa mbere kwa kabiri kwa gatandatu kanguka giye gutangura 2015 nanye nibirebire nyine natanguye iju yambwiye ati tangura uvuge navuga nishaka kuvuga cyo nikundira kwandika nivyo byareze ariko vuga ati tangura uvuge nabikoze ico gihe nabikoze nko kubaha gusa ana kwikura
hamwe umuntu yakubwiye ikintu wowe utari da convaincu fata nahise amagroupe atatu cyo gihe WhatsApp yagira amagroupe abantu bakaja mu ijana abantu bashika nka 300 mfise fata aka audio telefone navugiye muri telefone mvuga jambo y'amasahi iminota 7 gusa mvuga abane kuremesha abarundi bari bafise ingorane nyinshi 2015 bari bahunze bane mu Buganda bataye ivyizigiro tuma tumva ibiziga abantu bice niki ntanga ijambo ryo guhumuriza gusa iminota 7 iyo audio rero niyo novuga yuko yavyaye kanguka kuko abantu 300 nabihaye sinzi igitangaza Imana yakoze Bukene mu gitondo nasanze byaravye byumvije abantu barenga 1000 3 4 5 ariko dusubiye inyuma gato muri uko kwimuka kwa ukaja handi hantu n'ubundi nta buryo wari ufise nabyo nayifise warufise amadeni menshi aho uvuga yuko hageze igihe ahubwo ugurana kugira urihe B nabaye muzamo amadeni biteye ubwoba gushika mu 2009 ariko uri umuntu avuga ubutumwa kuri internet nafise site bari bampaye ngira kwa gusa navuga kuri Facebook narandika ama email nenzwe nk'umukozi w'Imana ariko rero cyari kibazo gikomeye kuko n'abampa amadeni bayanyizera nk'umukozi w'Imana kumuvuga butumwa ariko utazi yuza kuyakura ntazo ndakura kugira nk'ubu nyewe wewe usiri yako mpaye deni ngashasaba uyundi iyo yundi ampaye ngashanda gusubiza ivyo urashaka gukunda mwanya muto hakagera igihe nkaba bloke wewe usiri yako ya turu ikaba bloke ukarindira ko ndaguha ukabura ntumba yuko bamwe nibaza ko ka kazi na wakaronse ku escrow bace bavuga no ago banjyanze mu escrow mbwa nawe imbarira gutya bayugira abandi nkumva ko bavuze ngo naka no mu escrow none wumva barabesha ngo nuko nivyo namambwira abakozi b'Imana cyangwa abakizwa muri rusangi namvuga nti ubuzima bw'amadeni burimo umuvumo ndabwiza ukuri kuko mu 2009 maze kwitwa umu escrow ko niko ndiba abantu mbesha nageze handabwira Imana nti ubu rero nta deni sura gufata nkumva amaje bambwira none uzobaho gute ndi play gupfa sinzopfa nsuye gufata ideni ibiba bibe ninapfa bazompamba ntakundi kandi nto naciye mbohoka hame ikindi naco Chris y'umuntu urumva naho uruvuga butumwa muri ivyo byose uri kuratubwira nta hantu buguti bo naravuze ati reka jewe basi ibi bintu ko byasingira saba kaza hanahanda nkorera amahera yanje bayame wewe wakoresha gusaba umuntu uri bubundi urumva bica bwawe sikaho buhagarara ntushaka gukora ushaka kuma tora amahera y'abantu jero ivyo nakora ibikorwa nakora narafata umwanya mwinshi cyane kwandika hanyuma hari umukozi w'Imana mukizo wa societe nziza vraiment aranyumvira ikigongo ingene agoma fasha hanyuma acambwira ati reka rero ndamufashe acansabira akazi ku mugenzi wiwe kuko nanzi ibintu bya informatique ni yabona ko ndabishobora karakazi no ushobore vraiment kandi ariko amafaranga akwiye vraiment nta ngorane yo gusaba kugira hanyuma kampaye ndanezerwa sigiye kuryama mwijoro mbona vision mbona contrat mbona croix gutya ana kiye kintu burega ati turayifuse tinujeyo cyamwandikira nti makoze cyane kuri akazi ariko Imana yambujije yashiya wa mwezi yavuga ati mbega bakizwa inde abarutse ati abakizwa nibijuju bakunda ubuzima bworoshe bakunda bworoshe ubuzima bworoshe nyuma igikorwa gitanga gukura yarampamagaye ushanga ngo nsaba imbabazi ucagiye wanka yakazi narakwanse nagushavuriye ariko mudatahuye igituma kuko iyo karonka yakazi nari gushika hanye wageze rero biragoye gutahura nje gituma ubonye umuntu avuze ngo Imana yambujije ntuzo mucira ubanza mureke iyo Imana yamujije izomutunga nuko wewe amafaranga yawe toyamuha ni yabavugisha ukuri ni yawe toyamuha Imana izomutunga mugabo ntiwovuga ngo Imana yambujije haye mugasega aje mvyo mvuze harana bavuga ngo je Imana yambujije kurondera akazi mugabo agaca basega ivyo ntibijanye kuko Imana yakujije kurondera akazi ni gutunga yo nyene nukene gusenga abantu Imana yo nyene irapurvoya abantu bagushigikira ariko ntuvuge ngo Imana yakubujije igacukureka gutyo hamuga umusega ngo mfasha ration umwana yavuze cajya oya ntibijanye siko vyumva ndabitahura kuko muri cyo gitabo cyawe waranditse yuko nivyo hariho n'abantu babavuga butumwa ba Andi nabandi bagiye baragufasha bati ubu rero ibiro bya turabibona amahe kurya turayabona ibyo uzokoresha byo turabibona umva o Andy Kennedy n'indi nkuru Andy Kennedy yaje muri 2009 2009 ariko yaje maze guhitamwo kuva ku madeni
no kwemera gukorera Imana ndayitazira ntasubira gusa gusega no gusaba amadeni. Aho niho haciye amezi niho yaciyaza ntiyaje imbere mu byumva nawe yaje nk'umumarayika Imana yazanye kugira ankure mu bibazo narimo kuko yamaze imyaka 9 ko yavuze ati ibi bintu uko urakora Imana yandungitse ndumva ko ariyo muri kumwe